bwira mwenzi wawe nti ubushobozi bw'ijisho rya gatatu. The power of your third eye. Kera Imana mbere ya Adamu na Eva yakoresha kuvugana n'abantu live, face to face, vis-a-vis. Yaraza ikiyaparesa ikavugana amahoro yanje abane nanyu, amahoro yanje abane nawe, amahoro yanje abane namwe. Imana ikiyerekana. Mugabo igihe Adamu na Eva bamaze gukora icaha, Imana ntiyasubiye kwiyereka abantu ngo ivugane nabo amaso ku yandi. Imana ivuga mu buryo butatu. Lord speaks in three ways. Inzira ya mbere Imana ivugana biciye through visions, biciye muri vision. Like imhemu y'ubusambanyi iranuka. You can sense it. You can sense it. Hari umuntu ushobora kumuca ukavuga this person you just the least sensitive, you sense it. Imana idufashe cyane gose. Itara ry'umubiri wawe n'ijisho ryawe. Ijisho ryawe yari ryiza, umubiri wawe wose uba uri n'umuco. Ariko yari ribi, umubiri wawe uba uri n'umwiza. Yesu nashimye. Umwami Yesu nadufashe cyane gose. Kandi rijisho umuntu wese ararifise, uvyemera cyangwa utavyemera, you have it. Uvyanka cyangwa se utavyanka, you have it. Urarifise ariko ntago uzi kurikoresha. Iyo urikoresheje naho urikoresha nabi. Ijisho rya gatatu ni ijisho mwihemu w'Imana ashobora gukoresha, akarikoresha kubw'inyungu ziwe, cyangwa se imhemu ihumanye ikarikoresha irikoresheje kubw'inyungu zayo. Yaba Satani ararikoresha cyangwa se Imana ikarikoresha. So people, we are calling this eye. Icaremwe cyose cyitwa kiremwa muntu kirafise ijisho ritabonekeshwa n'aya maso y'umubiri, ariko riri indani for the inside, ariko ribona kandi ribona kure cyane gusumba aya maso abiri dufise. Niryo rikurongora rikakuzana ari ikintu cyiza, rikakubwira ngo cangaha ifatanye n'uyu, wa muntu ukamuraba. None igihe Bibiliya yavuga ngo muzamenyera ku byo bama, ugira ngo yavuze aya maso aya oya, yavuze ijisho ryawe rya gatatu, ari ryo rikoreshwa n'imhemu yera, niryo rizokwereka ivyanga by'umuntu. Kubera aya maso y'umubiri araguhenda ibyo wakuze ubwigwa ukiri mutoya, bakakubwira ngo iki kintu ni kibi, amaso yawe agakurabona ko kijya kintu bakubwiye kari kibi, abavyeyi bawe cyangwa bakwigishije cyangwa baguhaye uburezi runaka. Aya maso yawe azokurabona ko kijya kintu ari kibi, ariko ikikwereka ivyamwa by'umuntu ntagara aya maso, n'amaso y'imhemu, ariko jisho rya gatatu rituma uraba ivyamwa by'umuntu akavuga ngo ndavye uyu muntu ibintu akora. Iyi ni imhemu y'Imana ijana kw'ijana. Igituma gikekeranya nta jisho rya gatatu uragira. Nta muntu ari ngatere. Hallelujah. Oh, keep on reminding you. Rikwibutsa. Do you remember? Uribuka ujya muntu, uriya muntu ni mubi. So rikaca ryugurura ijisho ryawe rya gatatu. Satani akaca rikoresha ku nyungu yiwe, akaguhushisha ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Nico gituma ntuzopfe kwihutira gufata ingingo kubera ijambo wumvise bakubwiye ku muntu, kandi ntuzoze wibaza ko amajambo yose yavuzwe ari ay'ukuri. Banza urondere ikitavuzwe n'ikiri inyuma y'icameshonizi. Igihe Yesu amaze gucikana, niho ijisho ry'abari abantu rya gatatu ryugurutse, avuga ngo uyu mugabo yari umuntu w'Imana, koko yari umwana w'Imana. Ariko hari hamaze kurengerana. Yes, hari hamaze kurengerana. Baravuze ngo we rero wita umwami w'Abayuda. Amaso yabo yaracugaye, ijisho rya gatatu ntiryari bwuguruke, ariko rimaze kuguruka, they said for real, this is a son of God. Uyu ni umwana w'Imana. Iyo amaso yawe akicukaye,
you walk in weakness, ugendera mu ntege nke, ugendera mu ntege nke 100%. Ntabwo umenya icyo uhitamwo, ntabwo umenya icyo ufata, ntabwo umenya icyo uvuga. Nagira mvuge aho nari kuvuga mu buryo bw'imiheho, mu buryo bw'umubiri. Abantu bose batagira ijisho rya gatatu baraluzinga cyane mu buzima bwabo. It feels like minjo mie, utaniambia nini? Urankangisha iki? Uri iki? Urinde? Kandi nawe yaja kuraba ku ruhande agasanga ntacari, nta n'uwari we. Ariko kubera ko amaso araba ay'umubiri, ntabwo abona ko akeneye abantu mu buzima. Umuntu afise arabisha amaso y'umubiri gusa, ntago agira ubwenge bwo gucunguza. Ashire ku munzane arabe, avuga ni I need people in my life, ndakeneye abantu mu buzima bwanje. Narababwiye ngo naho wobigenza gute, naho Imana yo kubwira ngo ndamanutse nk'umuravyo nje kukugirira neza, muri iki gihe turimo nta manu zigikoragurika. Imana ikoresha abantu. Menya neza kubana n'abantu, menya neza no kwitwara ku bantu. Imana araguhaye umugabo, take care about that man. Nakora ibikosa n'ibifuti ibyihanganire. Imana yamuguhaye, niyagenda uzosigara uvuga ni Imana basi nawe yantwikagura amakofi. Hari ikintu kimwe yaramariye. Yes, ijisho ryawe rya gatatu rimaze kuguruka, niho uzobona ko wari umukeneye. Iyo bivuga abagabo usanga nta cari kuba, ariko abagore honyene baguhagurukiye kukuvuga uwonda uri koruye. Imana ihabwa icubahiro cyane. Women ariko bahagurutse kugutera amashugwe nawe utabushoboye utangura kumva ko ushoboye. Nicyo gituma abagabo naho mwihagarara ko buriya nta kintu gitera ingufu abagabo. Umugore iyo mubwiye ni honey you can do it, just okay, be courageous, come on, umugabo acavuga nabonye akavideo kamwe, umutipe umwe yararindiye bisi ahantu, arindiye bisi kwiza kumutora, acabona ka message ka kumu sheri waramwandikira amubwira nti wherever as you're waiting on the bus, urindiriye bisi, wibuke yuko ndagukunda kandi wibuke ko umuntu akomeye cyane ushobora gukora ibintu bikomeye, ugende mu kazi Imana iguhezagire mu byugiyemo. Umugabo aca yese yumva imbaraga. Haleluya. Ntutakaze ubuntu bw'Imana kubwo gushaka kunezereza abantu. Don't compromise your faith, don't compromise your value. Reka kwisanisha no kwihakana valeur yawe. You are called by God, you are loved by Him. Stand on His side. Biravuga ngo niwagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanje nzogira isoni kuguhamya mbere y'intebe ya Data. Abakoga bariko baraheba agakiza ngo ashaka kujana n'umugabo. Why? Umuntu atemeye kugusanga muri Kristo Yesu kandi wamuronkeye mu buzima wari ugiye gupfa. We ni wibuka ko wari upfuye cyagihe, iyo hataba Imana yagutabaye ko wari upfuye. Uri kuraheba Kristo Yesu kubera uyo muntu mumenyanye mu misi ngahe, mu meza ngahe. You joking with this life. You're compromising your faith. Abandi muri accident, abandi barapfuye urasigara, you was there. Muri famille yiwanyu baraheze, you are still alive. Hadi mushaka guhindura. What kind of this generation we are in? Abantu kubera iki bibagira vuba? Why people do we forget hurry? Imana ikirakwereka where you supposed to be. Imana ikirakwereka aho wategerezwa kuba. Wasting your time ngo no sinomubabaza. Okay, reka kumubabaza. It's okay.
ariko nibagera imbere y'intebe y'Imana ikavuga ngo mva mu maso uwamukora ibizira sinigeze ndakumenya, niho uzokumva ko utari ukwiye kubabaza uriya muntu. Bavuga ngo Mana ko nasengera abagore bagakira, nkimuri mwe mbizi gahunga. Let your eye be opened. Ijisho ryawe rya gatatu ryuguru kubona igikwiriye gukogwa. Eyes have to be opened. Menye yuko imibabaro y'iki gihe itogereranywa n'ubwiza tuzohishurirwa. Paulo yahura n'amageragezwa kavuga ngo vyose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ivyiza. That man was drunk. Yari yaraborewe mpemu yera, baramukubita kavuga thank you, urakoze mpemu yera ko ngeragejwe ni mu gikorwa cawe. Bamututse abuze icyajya, bamukubise. He was drunk. You cannot live like that when you are not drunk. Umunywa rumogi naho mukubita azovyumva ruheze. Ruheze umutuzi ukamubwira ni uriki abona kuri kumwe, agiye habari gatoya abona ko hana ari hatoya aguma sunika. Yes, that's why urabona urugerageza ukabona ni runini mugabo kubera mpemu yera wamuborewe. Wa musozi uri giki wewe imbere y'Uwiteka, imbere yaje urahinduka ikibaya. You are drunk. Ntibishobora gukora utaborewe mpemu yera. Yes, gen utambuke hejuru y'ibiyaga utaborewe mpemu yera. How? Uze kwishurana utaborewe mpemu yera. Don't run for the ministry. Reka kwirukira mu bikorwa by'Imana utaraborewa mpemu yera, uzohura n'amaksida menshi yo mu buryo bw'impemu. Kwera kubonye we are praying for people, abantu bariko barabohoka. Oh man of God, I just want to be like you. I want to do it like how you do it. First take on the smoke of the Holy Spirit. Hano hari abantu benshi bafise abana amagi, abana benshi mu bitereko vyabo, abakobwa benshi bafise abana benshi mu bitereko vyabo zizi mpemu zo mu mazi. You always have pain. Nta mukungu numwe bigera ushaka, umva ushaka ufite ubushakanye iminsi yose bwo gusambana. You always on fire, your body is burning kubera ko wumva umubiri wawe uri kuragusaba ibintu byinshi cyane. Exahia, Imana idufashe cyane gose. You have to be prayerful. Musenge cyane. Hari umukobwa zo kuraba uwo munsi mwijoro ibara rikararira kugwana, gatangura kubona ibyo utahora ubona kubera ko yakuravye. Hari umuhungu azoba arakoze ibintu by'amanyanga kurabye byonyene just for looking at you. Nico gituma nabwiye ni Satani arikarungika amamiliyoni n'amamiliyoni y'ingabo ziwe z'abadayimoni ngaha kwisi kwica ubuzima bw'abantu. Ariko abasenzi turaryamye, turahumirije, turi mu makritike, turi mu bintu bitagira umumaro. Ngo ujya n'uw'Imana, ujya si uw'Imana, ujya koreshwa n'Imana, ujya koreshwa na Satani. We are wasting our time. Muge Satani ariko ari developa. Uzura bindirimbo zifise amamiliyari y'ama-views ntago zihimbaza Kristo Yesu, ntago zivuga gukomera kw'izina ry'ubwami wacu Yesu Kristo. Ariko Christians we are here, uriya nyafise ibisuko, uriya ntabyo afise yisize iki, uriya ntaco yisize. We are just losing time. Satani atuma abantu baba distracted. Wake up, zuka, ubura amaso yawe, korera ubwami bw'Imana hakibona. Gwana mwisi mwe mubigikunda kugwana, muhaguruke.